nkazinduka kumuganyira nkamusanga kunama ariko naje inama nawe yari yaramaze kugabira. Ako karori nibagwa ngo agasori Burundi Mandela Afrika y'Epfo Rumumba RD Kongo Nyere Tanzania kwa Menkuru Magana na Mugabe Zimbabwe. Kaze bakunzi ba Club Intatana dusangira umunezero itariki 30 z'uku kwezi nyene hariya mu ntara nziza ya Gitega kuri Lenox bar. Igitangaje kwinjira n'amahera make cyane ibihumbi 10 mu kibanza gisanzwe, ibihumbi 30 mu kibanza c'iteka, ibihumbi 50 mu kibanza c'iteka hamwe twita VIP. Hanyuma hamwe twita VIP azobara amafaranga ibihumbi 200 mushobora kwicara kuri table muri abantu bane. Kaze muryoherwa na Club Intatana. Wowe uzosiba Nima Ndabizi ntegeza ko ndabizi Banzira uwo mupira uzi Afrika ini ndiri mushasha Intatana mugabe ivyo Gitega ndabizi itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri Lenox kwinjira n'amafaranga 10,000 n'amafaranga 30 na 50,000 hamwe na 200,000 kuri table y'abantu bane. Rero ukaba uri mu micungaranga Gitega cyangwa uzoba uri Gitega muri mukuru w'iyo tariki ntusibe ntuze utangwe kugira ngo uze uryoherwa n'akaranga kacu ku Burundi. Guys, abivuze neza nivyo nyene kandi gusiba canke gucerwa nta na kimwe cemewe kuko Intatana dutangura kare ozi none wowe uzosiba Nima nta gusiba basha nima ntacijana kandi burya nta kaburimbo kubw'abanyagitega no kubw'abakunzi bakaranga abarangurira imirimo muri iyo ntara eka mbere n'abanyabujumbura. Club Intatana yabazaniye ico bise Kirimiro event ni igiteramo kije mu ntumbero yo gushigikira capital politique Gitega eka mbere kidufashe no guhimbaza intahe yo kwikukira twaronse tubereye. muri ico giteramo rero tuzoba turi kumwe n'abandi hariho association culturelle abagumya banga club culturelle abahizi DJ Solite MC Bailando musanzwe muzi cyane hariho na MC Makavera n'igenekerezo rya 30 ku kwezi nyene kwa gatandatu ikibanza ni Lenox bar sinzosiba wowe uzosiba Nima weho Nima kwinjira n'amafaranga ibihumbi 10 mu kibanza gisanzwe, ibihumbi 30 mu kibanza c'iteka hamwe n'ibihumbi 50 n'ibihumbi 200 hamwe dukunze twita VIP aho naho abari table y'abantu